munyemerere ndabahe mwiriwe canke mwaramutse inshuti babanyi mubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru dutambutsa ngaha kuri no chaîne ya YouTube Isi TV hayo tugiye kugaruka ko hashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira inyuma y'umwaka urenga apfunzwe ku karenganyo Kaze Chris Fabrice Batazira Kabwesi yaraye arekuwe ni mu gihe chef de quartier yarapfunzwe inyuma y'akanya gato ararekurwa aca ashikira mu biro abanyagihugu ntibaratahura irekurwa ryiwe. Umukenyezi Rosane yarekuwe araye mu muryango wiwe. Izo n'imfunyapfunyo zayo tugiye kubagereza ko ntimuje kure umwe wese hategerezwa gufyonda sabone utarafyonda ko akaniko karyo haronse amakuru dushize ko akaca abona notification ko dushize ko bishasha nk'uko twama tubivuga mu butungane bw'u Burundi harimo ikibazo gikomeye cyane cyo gufungira abantu ubusa kunyuruza no kuburirwa irengero abandi bakaborezwa igufwa, ariko ubu twaronse agakuru keza kavuga ko Chris Batazira Kabwesi yaraye arekuwe kumwe n'umukenyezi yitwa Rosane yarekuwe ubu yaraye mu rugo. Nubwo bimeze gutyo ariko umushefu de quartier yapfunzwe inyuma y'akanya gato ararekurwa aca ashikira mu biro kuri uyu wa kane ndamukiza 2026 nyuma y'umwaka urenga hapfunzwe ku karenganyo Kaze Chris Fabrice Batazira Gakwesi yaraye harekuwe nta citwa umupfungwa. Ni umunezero kuri benshi bari bagumye bakurikiranira hafi iyo dosiye. Twibutse ko Kaze Chris Fabrice yarapfunzwe na Ndoricimpa Aniseti Batazira Ndori inyuma yo gutegura inyuruzwa ryiwe kw'igenekerezo rya 12 Kigarama 2024 igihe yafatwa n'abakozi b'iperereza bari mu modoka double cabine y'ibiyo bitabonerana ifise imparati D 3980A. Kuva ico gihe twaratabarije Chris hari naho vyahavuye bimenyekana ko afungiwe mw'iperereza ku karenganyo Kandori yamubeshera ko amuheraniye amafaranga ashika miliyoni 6 z'amadolari y'abanyamerika. Aha niho twahera tuvuga ko uyu Ndori ariko harabeshera Chris kuko bitumvikana ingene yoba yaramuhaye amafaranga hangana gutyo hatamushinga n'umwe bari bafitaniye. Mu nyuma Chris yahavuye akurwa aho mw'iperereza yahatwarwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Bisigura ko kuva Chris afatwa yaramaze amezi 16 umwaka umwe n'amezi 4 muri ako karenganyo. Nyuma mu matohoza twakoze twarerekanye ko Ndori yari yapfungishije Chris kugira bikunde ahunge canke se hakwepe ideni afitiye abashinwa mw'ishirahamwe Aripesi rirenga imiliyoni 2 z'amadolari y'abanyamerika rijanye n'ivyuma bari bamuhaye yubaka ihinguriro ryiwe Imena Soma Usubire riri mu Kayanza. Ibi bivugwa ko uyu mugabo yaba yari yaraheraniye amafaranga aba bashinwa, ivyo bigatuma aca ashaka icitwazo hagapfungisha uyu Chris kugira ngo hamwagirize ko ari we yaba yaramunyuruje ayo mahera ace abona uko yambura abashinwa. Mu manza zagiye ziraba twarerekanye ukuntu Ndori yaguma asiba kenshi yiteza utunyoni kugira Chris agume apfunzwe. Eka twarerekanye ukuntu Ndori hatacemeza yari afise cerekana ivyo yagiriza Chris. Nk'uko bigaragara Perezida Ndayishimiye hariko harapfungura abanyororo benshi bapfungiwe hakarenganyo muri iki gihe hariko yenda kwitoreza mu matora yimirije muri 2027 kugira abonwe neza mu makungu nk'uyoboye Afurika yunze ubumwe
maze niyitoreza kurongora Burundi. Umwe wese hace abona ko mu mugambwe CNDD FDD hata kibazo kirimwo, ko ari abanyapolitiki beza, nyamara ntituyobewe ko hari benshi bakomeza kuba mu munyururu w'akarenganyo kandi barahejeje umunyururu kumwe n'abejejwe n'ubutungane, ariko baguma kuborezwa igufwa mu mpimba. Mu ncamake Chris yaraye harekuwe nyuma yaho bigaragariye ko hariko ararenganwa, ariko amagara yiwe ntiyifashe neza. Amakuru twaronse yemeza ko abashinwa nabo bamaze kwitwarira Ndori ku ideni ryabo atigeze abishura. Mw'ishirahamwe ryacu turakenguruka cane irekurwa rya Kaze Chris Fabrice, kuko twari twagumye twerekana ko yariko ararenganywa. Nasaba ko umutekano wiwe woguma ukingiwe, kuko irekurwa ryiwe ritobuza ko uwari yateguye kumunyuruza ubwa mbere abandanya kumugirira nabi. Nayo mu yandi makuru, chef de quartier yarapfunzwe, inyuma y'akanya gato hararekurwa aca ashikira mu biro. Abanyagihugu ntibatahura irekurwa ryiwe. Ibi bavuga ko vyoba ari bwa buswahili ndetse n'ubujanja buvugwa muri CNDD FDD. Burya Perezida Neva adahengeshanya iyo afashe ijambo, yivugira ko nawe ubwe ari umuswahili kandi akaba ari n'umujanja. Bigenda gute ngo umuntu afatanwe itonga atwarwe mu mpimba hace arekurwa? Ico nico kibazo abanyagihugu bo muri quartier Bwiza bibaza inyuma y'irekurwa ry'uwahora abarongoye. Twaheruka gushikiriza amakuru y'ipfungwa rya Akimana Claudine harongoye quartier Bwiza, yarapfungiwe mu ibohero rya Mpimba inyuma yo kwagirizwa gukoresha impapuro z'amagendo, harimwo kuba yari afise pasiporo itanditse mu mazina yiwe. Hamaze gupfungwa yaciye hasubirizwa mu mabanga y'imfatakibanza na Mbonayo Jean Bosco, nk'uko bigaragarira mu rwandiko rumugena. Inyuma y'indwi zibiri gusa Hakimana Claudine yaciye hafungurwa hamwe mu mpimba, aca ashika akura umwe yari yamusubiriye. Ivyo byarateye akajagari hejuru yuko abanyagihugu badatahura ukuntu Akimana Claudine yarekuwe mu gihe yari yafatanwe itonga. Abo banyagihugu barasaba ko hoboneka umuco mu ipererezwa ryiwe, mu gihe havugwa ko yoba yarekuwe hatanzwe ibiturire. Nayo undi mukenyezi yaraye hafunguwe ni akakuru keza ku mukenyezi Rosane yarekuwe araye mu muryango wiwe ku mugoroba wo kuri uno wa gatatu Ndamukiza 2026 niho umukenyezi Baranshamaje Rosane twari twatabarije yapfungwa, naho yarafungiwe mu gashoka peje gushika ubu araye mu muryango wiwe. Abanyagihugu bamutabarije barakenguruka irekurwa ryiwe, kuko yariko arenganwa inyuma yo gupfungwa biturutse ku ngorane n'uwo bubakanye Ndayishimiye Paul. Abamutabarije barasaba ko umutekano wiwe wokingirwa kugira ntagirirwe nabi. Amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko komine isaba abayifasha mu iterambere, leta n'abandi bose babishoboye gusahiriza mu isanurwa ry'amabarabara ariko acikagurika. Aho ni igisagara. Imvura nyinshi imaze iminsi igwa mu turere tw'intara ya Buhumuza muri rusangi, yarahungabanije ibitari bike, ariko ishitse ku mabarabara ho birarenga. Umusitanteri wa komine Gisagara Japhet Nzirubusa hamenyesha ko amabarabara abangamiwe ari ibarabara rya Cankuzo Gahumo nimero 13 rimaze kuvogerwa n'amazi ahatari hake nko ku mwonga uvuye muri ico gisagara ca Cankuzo imuhweza, hamwe rero no ku mutumba wa Musemo wa zone Mugera w'iyo komine. Ivyo bikaba uko mu gihe iryo barabara ryari ryitezwe ko ryocibwamwo ibiduga
binini binini bivanye canke bijanye ibidandazwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Hakaba hari hamaze no gushirwayo igisata c'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi. Ibarabara rya Cankuzo Gisagara nimero 21 ribangamiwe n'ikimanga kiri imurore, naho nyene hari utwigoro two kurikora rishobora gucika umwanya n'umwanya. Uretse ayo mabarabara nkoramutima mu buzima bw'ikomine ya Gisagara, ngo n'ayafatanya amazone n'ayandi nayo yaracitse. Uturorero ni ikiraro kiri mw'ibarabara rihuza zone Rwinkwavu na zone Bumba, catowe mbere gushika ubu n'abana bakaba batariko baratonda kw'ishuri. Ikiraro co kw'ibarabara rihuza zone Rwinkwavu na zone Gisagara naco nyene ntikirengana neza kubera amazi y'imvura. Eka mbere n'ikiraro gihuza zone Camazi na zone Bumba ntikiriko kirarengana niko kuku. Kuri ivyo Musitanteri Nzirubusa hasaba abenegihugu kwijukira kwimba ibinogo bibika amazi y'imvura kugira hagabanywe ayayerera mu mabarabara. Nayo ku ruhande rwa komine ngo bariko barakora ibishoboka byose ngo bace utubarabara tuba turabafashije, bakaba bazokwikora ku mabeni ashomba ibivu. Ariko rero ngo ibi ntibihagije, abafashanya na komine mu iterambere, leta n'abandi bose bakorera ku kijanye n'iterambere kubashikako mu gusahiriza. Ndabashimiye nshuti babanyi twabanye muri amakuru yaragezweko. Amakuru yacu nagasaga, ndabipfuriza kubandanya muranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Ndabipfuriza kubandanya muranirwa n'ibirori vya Pasika ku bakirisu bose. Imana ibahezagire.